nabari twebwe mwami nabari twebwe Yesu ari kw'izina ryawe data mu byo tuvuga mu byo dukora. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, on est fresh sana kwa il y a Friday ko goegwa, il y a vendredi ko vibinga, il y a Friday ya pop so about hanging out kabos for real. That's my name. It's another fresh Friday. Ni ya vendredi nyene tuma wiga uryoherwa, ni ya vendredi nyene ndakuzanira umutumire akakwigisha ibintu byinshi bitandukanye ndetse ukamumenya deep. Umunsi numva ndyohewe cyane kubera yuko kuva nkiri umupeti namye nkunda indirimbo ziyo, kuva nkiri umupeti ndi mu bantu nakosora abantu bamwe kwaziririmba namwe mbwira ati aho soko baririmba baharirimba kuno kuva nkiri umupeti naho ndi mu musulman ivyavuze yuko shobora kuvibinga mu écouteur indirimbo ziyo. Amazina yahawe n'abavyeyi yitwa Dudu Niyukuri n'umwana wa Bishop Esron Rutayisire. Dudu Niyukuri avuka mu bana batatu, abakobwa babiri hamwe n'umuhungu umwe, akaba ari we imfura. Ndakubwira neza yuko music industry abantu benshi canke muri kote ya gospel bamuzi ku izina rya Dudu. Ni Dudu nyene muri no mwanya ni papa w'abana batatu. Ndakubwire kandi neza yuko Dudu amashuri yiwe yayize SA mu gihugu ca South Africa. Muri no mwanya abarizwa i Nairobi mu gihugu ca Kenya, asanzwe akora ubuzi bwiwe butandukanye. No hitmaker w'indirimbo nyinshi, indirimbo nyinshi zatumye wewe wakira agakiza, indirimbo nyinshi zatumye wewe uvuga ati ndifuza biciye kuri ndirimbo ya Dudu meruko nuko. Reka ndabwire ko yavutse mu mwaka wa 1981 hari muri 1998 aho Dudu yakira agakiza neza raneze. Uyu munsi afise album zigera kuri zitatu, afise indirimbo shasha iri kuri account ya YouTube, indirimbo yitwa Akira. Reka kandi ndakwibutsa yuko hari muri 2012 itariki le 9 avril aho yasohora indirimbo yiwe ya mbere yitwa Sinicuza iri kuri account yiwe ya YouTube. So my people, turaza kwiga, turaza kuryoherwa, turaza kuririmba. Right now ari mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu ciwe c'amavukiro, aho peut-être yaje mu madeals atandukanye ndetse no gushobora kuruhuka mu mutwe kubera yuko akazi kabari kenshi cyane hari i Kenya. My people, tumwakire n'akaroro kenshi kujya twakira abatumire bacu. Meze neza bapa. Ego n'amahoro cyane. Ibintu ni fresh sana. waragize background check kabisa. Apana bisanzwe. Nk'ubu ndakubwira ati nakaye kandi kantu bokongera ko n'abandi bagiye kuvuga. Nta na kimwe kabisa. Nta na kimwe. Byose nabishizemo. Presentation yose wayimaze. Yose. Ibikenewe byose nabishizemo. Yose ugeza no ku mazina y'abavyeyi. Ibaze. Dudu, ndagushimira cyane kuba washoboye kutwakira neza. Ndakubwire kandi karibu mu gihugu cyawe mu Burundi. Urakunda kuza sometimes mugabo this time twahuye nawe numva ndyohewe cyane. Numva mfise ibyishimo byinshi. Karibu. Nanje mwakoze cyane kunyakira mu biganiro cyanyu. Umunezero ntangere kabisa. Kuri identity yawe mu mapuro ukoresha izina ni Dudu Niyukuri. Yego. Dudu ryaje gute? Abantu bose banzi nka Dudu. Iryo zina ntaryo bazi. Bo ariko baca barimenya. Ariko ntaryo bazi, hanyuma urumva sinari kuvuga ngo munasohoye indirimbo nitwa Theophile. Cankoresha iryo bazi. Ryaje gute? Bari kwise kuvukira muto ngo ndi muto ngo ibintu byose nabyita Dudu, hanyuma nshobora ari nyitanje. Dudu. Sabsan. Navuze mu naho hariho ibihugu ngenda ngasanga risobanura ibindi bintu cyangwa ngasanga ni ry'abakobwa. Mugabo ari yakira. Karabaye. Naindi office. Nta muntu ahinduza izina ku myaka kabisa. Navuze muri intro yanje yuko papa wawe ari pastor, papa wawe ari bishop. Mugabo ndifuza kumenya je ni rya mbere nkoranye ikiganiro cyangwa nguma muri kiyago n'umuntu muhira umuvyeyi ari umupastor. Biba bimeze gute? Dutere iyo story. Kuba papa ari bishop, mukura muri environnement bimeze gute? Biba bimeze gute? Neza kwisanzwe nk'iyo umuntu wese nk'umwana w'umusoda, nk'umwana w'umwigisha usanga amenya mu ishuri kenshi. Twe natwe twakuze twumva iby'Imana nyene kabisa. Nyene turasengera hamwe,
turaganira sense ya famille iwacu iri fort kabisa turegeranye turi abantu bashikirana turazinanye mu buzima bwacu bwa misi yose naho tutakibana umwe wese ahari tufise amariye akomeye kuko twarabanye mu bintu byinshi twarabanye muhira twarabanye kuri church twarabanye mu kazi papa yarigeze kuba ari umupasiteri wanje akaba ari papa akaba ari n'umukoresha wanje kabisa donc tuzinanye mu mahangre menshi ku kintu kijanye mwarasenga mugasengera hamwe mugabo byaragufasha umwanya wabwirushoye kwakira agakiza kuko nta muntu kuko Yesu canke ibintu bireka mvuga ibintu by'Imana ni personnel ni inzira y'umuntu kujya umuntu avuka wenyene kandi agapfa wenyene niko ubwirizwa kugira uko umenyana n'Imana nawe ku giti cawe iyo bigumye ari iby'abandi bihera ari iby'abandi nyene kabisa haba iwanyu muri Islam canke iki iwacu ubwirizwa kugira ahantu aho uvuga uti jewe imigenderanire mfitaniye n'Imana niyi ariko bikaba bikwiviriyemo ari ibintu byo mu mutima wawe cyane gose nimba ari ikintu umuntu adashobora kwibagira ni date y'amavuko yiwe iri mu bintu umuntu yama yibuka misi yose ikindi kintu nabonye igihe umuntu akizwa biri mu bintu atigira yibagira uwo tubwira itariki nayo nibuka neza ariko nibuka ko hari muri 98 muri 97 ishira 18 kubera kimvuga gutyo kubera nta gishasha nari numvise ibyo byose nari ndabizi nari ndabyumva ariko ni haragera igihe aho ubuzima bwawe buca ahantu ukavuga uti okay sawa urazi reka ngerageze nibi nabyo sivyo hanyuma rero ndabigerageza muri uko kubigerageza rero byafatanyije n'umunsi nabatizwa niyo munsi rero naha ubuzima bwanje Yesu like proprement dit kabisa officiel igitabo ca mbere waracugaye ucutangura igitabo gishasha reka tuze kugira ico gitabo ca mbere yari Theophile ameze gute yari Dudu ameze gute yari Dudu yaca mu bintu bimeze gute ku buryo avuga ati reka nangure kino gitabo gishasha urabona numva ntoja mu madetaye cyane ariko ikintu novuga nibaza abantu bose bashobora gutahura ni ingene uba wiyumva mu mutima ingene uba umerewe kubaho udafise ibyizigiro byejo udafise kandi nuti wobura ibyizigiro wabura ibyizigiro gute ubayeho muri famille gukunda niki nyuma munavuze ko ari ibintu by'umuntu kiti ciwe urashobora kwiyumva uri wenyene kandi ukigujwe n'abantu kuko umuntu aguma arondera ca kindi Imana yari yamugeneye ko umutima w'umuntu uguma urondera presence y'Imana jewe nari mfise ibibazo byinshi bijanye na estime de soi kwisuzugura kwishira hasi kubera ntibona mu standard y'abandi bantu sinabona ndiko ndashobora ibyo abandi bose bashobora hanyuma rero bimpa message mu mutwe ibintu mu psychologique biri umenga nta gaciro ufise wewe nturi nk'abandi iyo rero umuntu amaze kwiyumva ko agaciro kiwe ari kari hasi y'akabandi aca atangura kwifata rero nk'umuntu atagira agaciro ibyo bintu rero bikagutwara mu zindi ngorane mu ngeso zitari nziza mu habits atari meza bigatangura bikaza guhera uri kugendana n'abantu atari bo hanyuma ugakora ibintu bitari byo noneho ugasanga bya bindi bari kuriyumvira bya bindi wizera mu mutima byawe yuko atacu urimwo atacu uzovamo niki biciye bitangura kwikonfirma kubera ukuntu uri kuragenda ubaho ku munsi ku munsi nice one hari ikintu mubabare kubaciramo mu buzima busanzwe mu bantu haje iwacu hari ikintu dukunda kumva kenshi ukaza wumva bavuze ati
gena umwana wa pasiteri mugabo nta bintu yakaracamo ibintu pasiteri aza kutwigisha ngana abanze kwanza aje kuvyigisha muhiri wiwe avyigisha umuhungu wiwe bimera uku nuko ku bwanyu mwebwe ndibaza yuko bivanye ni mutarakizwa bivanye n'izo ngeso mbi cyangwa ibiki izindi nzira mbi mwacamwo ayo majambo peut-être yagushikira yarabashikira ahubwo abavyeyi yarabashikira abavyeyi kubera uko nari imeze kandi nabo bitwa pasteur yarabashikira nyene kandi urumva birababaje ariko nyene baransengeye gihe kirekire baransengeye baranyihanganiye baramperekeje barandindiriye ndateba ndavayo n'ivyaye ibintu vyakugoye guhagarika canke vyakugoye guheba naho wakijijwe mugabo haracaye akantu gusa nyene kuko biragoye ko uhinduka TikTok bigusaba umwanya bigufata umwanya ku bwanyu mwebwe hoba hari ibintu bimwe byoba byarafashe umwanya kugira mushobore kubihagarika hama muje muri ya nzira y'Imana je nta cangoye guhagarika kuko sinariko ndabikora kuko nshaka kubikora nabikora kugira ngo mbane nabo bantu tujana ivyo nakora byose nabikora kugira ngo ngumane nabo bantu turi kumwe urumva urabyumva nawe sishaka kuja mu detail ariko urabitahura uri kwirigara nyene itwaye nk'abandi bari kwirigara bihera wavuyemo urumva icatuma mba kwirigara cari kubera uko niyumva mu mutima numva ariho kibanza canje numva ntashobora kuja mu bindi numva bindenze numva maybe atari ivyanje ariko ikintu kwakira Yesu je vyamfashije nuko narotrouvier ma valeur muri we narotrouvier ma valeur maze kurotrouver ma valeur bica bihindura ibyo nifuza maze guhindura ibyo nifuza nsanga nahinduye na entourage yanje ibindi novuga byangoye guheba ni ibintu ugenda umenyana naho uba warakijijwe erega ntuba uri saint kabisa sivyo naho uba wakiriye Yesu uba wemeye juste kumukurikira no kumwumvira no kumvira ibyo avuga ariko iyo kandi ni exercice ya buri munsi si ikintu ushobora kumenya uwo munsi nyene rero niyo uba waramaze kumwakira ugakizwa n'iki tusa uguma ofisi ingorane ziguma uguma udekuvura muri wewe kuko kwakira Yesu ni nko kunywa ikinini haye mugenda urakira amasymptome akagenda arahera kabisa you know uti none ko yabakizwa symptome ntizihere ni kubera uhagaritse gufata ico kinini nyene symptome ziragaruka kabisa niko bimeze ni kuvuga urahagaritse kumva no kumvira ibyo avuga uhagaritse gutravaya ku buzima bwawe uhagaritse kuba hafi yiwe uhagaritse kwiga ijambo yiwe avuga no kugendera mu byo avuga eventuellement amasymptome aragaruka kuko kukizwa ntibisobanura kuri extraterrestre ntibisobanura ko umuntu atandukanye n'abandi mpora kubwira iyo bambajije itandukaniro ryanje nk'umukizwa n'abandi hari c'est juste ko je nemera ko ndi umunyabyaha yagiriwe imbabazi ariko ntibisobanura ko ntari umunyabyaha ndi umunyabyaha la différence kandi ubutumwa bwiza aho buri nuko twagiriwe imbabazi yatugiriye imbabazi mugabo ntibisobanura ko nera kukurusha canke kurusha uri ko aratwumviriza you know kabisa kandi uko ngenda nkura nevoriwa nca mu bintu bitandukanye ngenda nimenya uko ngenda nimenya niko ngenda ntahura yuko hari ibindi bikiryamye muri jewe bitari byo ivyo bitari byo iyo bijara surface mukabifatira umuti bica bigenda mugabo utabifatiye umuti naho warakijijwe muri 10 ans ziheze utabifatiye umuti uyu munsi ibyo ubonye uyu munsi bica bisara byamara gusara abantu bati nawe nuko bien sûr nanje nuko bimeze ko sindafata umuti kabisa wavuze ikintu kijanye yuko entourage washaka kubaho ukuntu abagenzi basanzwe babaho hari ugwaruka gwishuri muri quartier hari abantu benshi cyane ndetse n'ugwaruka turekane n'ugwaruka hari abantu turi benshi usanga je ndifuza kubaho uko dudashaka sivyo ndifuza kubaho kugira nje kuri level imwe na Dudu sivyo
nubwo ayo butumwa woba bivanye nuko wabibwiyemo hama mu nyuma urafata ingingo yo kuvuga ati reka mpinduke nubwo ayo butumwa woba kuri ba bantu bafise ya ikibazo nyamukuru usaba ugendana nabo kuba ugendana nabo kubera uko wiyumvira kubera uko wiyumva iyo uhinduye uko wiyumvira ugahindura uko wiyumva ukaronka iyindi information atari iyo ufise umutima n'umutwe wawe bikaba formate abakuzungurutse nta interest usura kubonamo bagenda bihindura umwe ku giti ciwe isufi ko ndaba abantu mugendana nabo mwicarana kugira ngo umenye uko wiyumvira batibwena n'ababoss batandatu windwi ni wowe yego niko bimeze kisi fraude typique nice one yes mu mwaka wa 1998 nyene wari ufise nk'imyaka nka 17 ans canke 18 ans ko onye abenshi barakunda kuvuga yuko kwakira Imana uri umujene biragoye biragoye cyane ni challenge ikomeye cyane ku bwanyu mwebwe muri iyo myaka ya adolescence biragoye cyane biragoye ukiri umusore hama wagira Imana ukabafana bari kugira Imana canke iki ukiri umusore hama waba uri umuntu nyene hagarara imbere y'abantu ukaba uri hagati mu nkumi zikwadimira urumva that's number one byo ntawo bihisha ntawo donc ni mpamvu nibaza yuko kuja imbere y'abantu hakiri kare atari byiza cyane mugabo ntibibuza ko umuntu ashobora kubyirinda mu bundi buryo abishoboye nico navuga umuntu agenda evolue kandi agenda yisanga mu masituation atandukanye yerekana intege nke ziwe nagihereye ko kubera ari ikintu kiri naturel kiri mu muntu wese Imana yaturemanye twese ico ni kimwe mu bintu bigoye bijanye no gukizwa ukiri muto kuko twebwe particulièrement muri mu buryo twizera Imana ntitwemerewe gukinisha abakobwa gutyo muri yo sense mugabo urumva ntibibuza kuba ubishaka ikibazo kiyaga challenge ngaho challenge rero ihari ni uko wiga ugaheza ukaronka akazi ukagerageza uko ushoboye kose hanyuma ugatora umwe muri abo mukabana bigahera iyo nzara igahera kwifunga biragoye bon exactly niyo mpamvu navuze ni umuti so kugwana navyo umuti no kubirondera solution yihuta nta solution rero nzi yihuta nko kurongora kabisa niba utemerewe gukina n'abakobwa nta solution nzi yihuta nko kurongora cyane gose ikindi nasho kikunda kutugora ni canke gikunda kugora abajene ni nugudatahura aho agakiza kagarukira no gukoresha amaboko yawe aho bitangurira kudahuza ibyo kwizera no gukoresha amaboko yawe ni ikintu kikwinjiza ahantu mu bukene naho uba wizera Imana ukaba uri mu bukene cyangwa ukaba udafise amikoro hanyuma bikagutera ivyiyumviro bitari byo bikagusubiza mu ngeso zitari zo hanyuma donc la solution nanone si yo kwicara ngaho ubuzima bukakushikira canke bukakugwako niyo gukoresha ubwenge Imana iba yaguhaye n'ivyumviro bishasha kugira ngo utore ikintu uri bukore Imana ntizosubira kuva mu ijuru imanuka kabisa ivyo nivyo bintu nka bibiri maze kubona bitugora abajene bigora abajene je sinkira umujene mwirigara ba besto ba mwicarana mwirigara na beef yaciye haza babonye maze kuja kure yabo gatoya na bintu byishari byabaye canke oya kabisa oya n'ubu turashara abagenzi bamwe muri bo nabo bonye nabahavuye bakizwa mu nyuma kuko yerega ibironse information zitandukanye ikaramprasiyo wari ufise hari ibintu byinshi bica bihinduka knowledge is power cyane gose before yo kuja muri gospel wabanje kwanza kuririmba secular ariko si cyane ariko narayiririmba okay uko byagenze nuko
narashaka kwiga gitari cyane, narashaka kuba umuririmbyi cyane. Hanyuma nisanga ahantu honyine babyigisha ari kuri centre jeune Kamenge. Canjayo. Sinigeze ngira record nimwe, sinigeze nsohora ikintu na kimwe, ariko twaririmbira kuri centre de jeune Kamenge. Twari dufite ama séance turirimbamo n'aba kakabone n'aba habitwa ba Maisha, sinzi kubibuka kubazi abari US. Juste après Kidumu, juste après gatoye Kidumu. Twavuye dukora ibyo. Hanyuma rero mu nyuma ngira ntangure rero kwinjira mu muziki vya vrai. Sekira nyene. Nca dufatanira na Yesu ngaho. Kabisa. Canda kata. Nice one. Ahubwo before nako ndibaza yuko ikintu catumye peut-être winjira ushaka kuja kuririmba yari entourage y'abagenzi bawe tubabona yuko ebana. Ahubwo nadekuvye gitari kubera papa yakivuza. Ico gihe. Hanyuma ndagikunda. Nkunda ukuntu kivuga, hanyuma nshaka kukivuza. Yari afise gitari n'ubu haranda gifise, yari afise gitari yaguze mfise umwaka umwe. Ico gitari turanganya imyaka. Imagine. N'ubu ndagifise ahantu mu Kinindo kibitsa ahantu. Hanyuma rero arakinyima kubera yakiguze hanze. Akinyima nja kurondera aho umukozi twari dufite ico gihe. Yarazi gukora ibitari local. Bimwe bya ukoresha insinga z'amafre kabisa. Ikinga. Acara kinkorera. Ntangura kwiga gutyo. Anyigisha ibyazi mu nyuma ndabimenya. Muze abonye ntanguye ara umunsi umwe aratasanga mfise amaraso mu ntoki, bya bindi by'amakentos byaje amaraso mu ntoki. Hanyuma arambaza n'ibiki, mbongira ni gitari nkoresha yangize gutya. Ntimugasi nkibabara amaraso yaruma ngo kuva uzohora ukoresha ca gitari basi. Saraki ku blessing. Ashara kimpa, ahejeje kukimpa nshiramo ingufu zanje zose. Hama naciza natanguye kuvuza neza nko mu mezi 3. Cande kuvura rero ko kuri centre jeune Kamenge bigisha proprement dit. Candagenda nasangaho uwo bita yari umugenzi wa Maisha yigisha piano, uwo ndakigisha amagitari. Niba ari Pele, niba ari nde sinibuka. Voilà. Nuko urakijijwe iyo umuntu atanguye ubuzima bushasha arashiramwo amapo amwe avuga ati je nshaka kugira kuri ibi nibi. Ku bwanyu mwebwe mumaze gufata iyo ngingo yo kuvuga ati reka nakire Yesu agakiza, kanakira agakiza, nivyo ibintu mwaciye muhindura, niyahe nicaye ikintu mwaciye mwandika muravuga ati ngomba ngire kuri kino kintu? Narakijijwe hanyuma nsanga ico gihe indirimbo zose za gospel zivuga nabi cyane. Hari za zindi nabi mu matwi yanje ko urumva hari abazikunda. Ntangura kwibaza impamvu ibintu byose biri mediocre. Caniha umugambi wuko ngizo kuduza standard y'ibyo bintu. Umuziki wacu ugatangura kuvuga neza, ukaba moderne a little bit. Ntangura no kuwukoresha, ntangura no kubihindura muri church, ntangura no kwiga kwandika, sanga ndabifitiye ubumenyi, barankosora, nuko byaje kabisa. Wari ufise ingingo washaka guhindura? Nashaka guhindura ukuntu zivuga. Nashaka guhindura ukuntu indirimbo zacu zivuga, ukuntu ziri presente, twaririmba mu makorale niki. Ugasanga turiko turagira ibintu biri structure cyane bituma abantu bati-exprima, haba bari ko baririmba canke abantu baje muri culte. Yego ntangura kuzana changement gutyo muri ubwo buryo iwacu dimwe umunyumiza gufata n'ahandi hose. Nigeri wamenye yuko utanguye kumenyekana? Nigeri wamenye yuko burya ya muziki nkora tanguye kugera kure mu bantu, nanguye kuba umustar? Reka tubivuge ko wonye muri we abantu bakoresha muri sekira shoot umuntu atanguye kuba umustar. Ni iki cyakumenyesheje yuko
ibikorwa byawe bitanguye kugera kure cyangwa utanguye kuba umustar? Ntanguye kumva indirimbo zanje zivuga mu Rwanda. Zatanguye harageze igihe zitangura kurimbwa mu Rwanda ntabizi. Mu nyuma ntangura kubona feedback ivuye mu Rwanda, ubutumire buvuye mu Rwanda, gutyo mu nyuma nja Swede n'ahandi. Aho ntaraje ni Canada na Etats-Unis gusa. Naho nyene birashoboka, maybe uyu mwaka sindabimenya neza. Ariko igihe natangura kumva indirimbo zanje ziva mu Rwanda niho namenye ko ibintu byabaye ibintu. Kuko nkuko nabivuze kare, indirimbo zanje sinazandika ngo ndazisohore. Indirimbo nazandika kugira ngo tuzikoreshe muri culte. Hanyuma sometimes bamwe bakaziririmba bakazikora bakazishira muri enregistrement canke jewe mu nyuma twavuye tukora nka groupe turaza enregistra, hanyuma dusanga zadutanze zagiye kure. Ntangura rero muri 2012 niho natanguye, 2010 11 gutyo niho natanguye gukora nyene en solo nkanje nka Dudu. Muri 2012 dukora iya mbere, concert ya mbere muri CCF. Ijyo ubona umenga yakozwe muri 1800 hayoze. Ariko twari mu ba mbere, uretse Apollinaire yaramaze gukora nke, ariko we ntiyari live recording. Ariko twari mu ba mbere uko nyene twagerageza no kuravya izo gihe ukaraba n'ibiko birakoga igihura ucubona ko turaba vetera. Urugendo rwawe kuva mu Burundi uja muri Kenya, wari urugendo warugiye watwawe wo ugiye, wari waronse deal y'akazi hari yanyu? Iki cyatumye uva ufata ingingo yo kuvuga ati reka nje gukorera muri Kenya? Naronse akazi hari niko kantwaye ka sound kabisa, nkuko wabivuze nizi bya sound nyene. No akazi ka sound gahurirana na 2015. Murazi byabaye muri 2015. Hanyuma koma tacho nariko ndakora hano nca ndagenda kabisa. Turibaza mbega ni yahe mpamvu ituma Dudu ari muri Kenya indirimbo ziwe tutazironka gose? Hoba muri Kenya ikintu kijanye na muri focus gose ku ndirimbo, muri focus gose kuri music gospel cyane? Hari ikintu kiba kikubuza gukora umuziki wawe nkuko wari usanzwe ukora kirinda? Ibi bintu dukora bisaba amafaranga menshi. Hama kandi hejuru y'ibyo bya amafaranga menshi agasanga ntari umusore. Rero iyo ikintu kitaravuga nkuko ndacumba mu gutwi, nkuko nifuza aho kivuga, simpfa gusohora, simpfa kugisohora, ndarindira nkaronka uburyo, nkaronka abantu bamfasha, hama bigasohoka hageze ko bisohoka, bigasohoka bivuga ibintu. Kuko wibuke nico campagurukije. Nahagurutse natanguye gukora kugira ngo ibintu byanje bivuge neza, ibintu byacu nk'abakristo bivuge neza. Kandi urabona ko n'abakurikiye mu nyuma baciye batangura kuduza standard, kuduza guhindura uko bakora, guhindura uko baririmba mu nyuma. Nandi matara rero atari ko ari identifier muri ibyo bintu by'amakorali n'ibiki byose, ararealiza yuko natwe rega turashobora kuririmba, no? Rero sinshobora kubihindura ubu nshaje ngo abariho mpindura ingene nkora. Rero iyo birateba, c'est vrai, uretse ko tuko turatora system y'ingene tubinyarutsa this time, tuzora tubinyarutsa, ariko ubundi birateba kuko bisaba yuko tubironkera uburyo n'umwanya kuko hagati y'akazi n'umuryango no gukora indirimbo ni ibintu gumushira ku munzani ukaraba ntiyagire igipfa, ntiyagire ico noneka kabisa kabisa. Ufise abana batatu? Yep. Umuhererezi wawe aracyari umubebe? Afise amezi 6. Afise amezi 6. Abana bawe ni yahe discipline ugerageza kubashiramo itandukanye peut-être niyo waciyemo? Kubaha Imana, gukunda no gukora cyane.
gukora cyane amanota ari munsi ya 80% s'amanota ari munsi ya 80% s'amanota kandi urumva batamenyereye gukora ubu muri iyo misiri imbere bizaba bigoranye so gukunda Imana kuko gukunda Imana bituma ugira equilibre mu buzima bwawe indani gutyo gukundana bituma ugira icumara mu bantu urumva muganga ushobora kugira icumara mu bantu utari mu hard worker so to work hard I mean to love God to love people and to work hard kabisa it's very 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 strict kabisa kuri ibyo bintu bitatu cyane gose gospel music iwanyu ya kera harimo ba David mwebwe ba Apollinaire hamwe n'abandi batandukanye twarabona turifuza kumenya hari imigenderanire yahe hagati yanyu muri bijya bihe kubera yuko twabirabisha amaso tukabona yuko hagati y'abano bantu hariyo urukundo hariyo na support kubera yuko na show ya Apollinaire wajayo n'umubone Dudu na show ya Apollinaire wajayo n'umubone David twarabona ko chemistry yari imeze neza cyane turifuza kumenya hari imigenderanire imeze gute turekanye n'umuziki turekanye n'akazi mwe musanzwe mukora twe twarutse turirimba mu mashengero nkuko nabivuze bamfana twabivuganye tutaratangura ariko twakuze twebwe twarutse turirimba mu mashengero hanyuma uwo twarabira ko twese yari Apollinaire ico gihe niwe yari Burundi dushobora kumurabirako hanyuma abo bantu bose yajeje kuvuga bose barutse mu gihe ca Apollinaire ari bo bitwa ko bariko baragenda bashaka gusa nawe hanyuma Apollinaire yakoze akazi gakomeye ko kutwegeranya kutwumvisha ibyo dukora haba ku giti cyacu umwe wese canke turi kumwe twara tugira n'amarotrete tukaduga aho mwijenda tukamara imisi 3 turi kumwe turi batandatu iyo lien rero yaragumyeho n'ubu turaba frère n'ubu niyo mpamvu nibaza hari ico kintu itandukaniro nibaza ari hari uyu munsi nuko abartiste bashasha bataba basanzwe arabaririmbye mu ishengero hama kandi ntibafise aho bahurira canke ubahuza ucasanga rero umwe wese ari nyamwigendako akaba arico kintu turiko turashaka guhindura no kuraba ko twokosora natwe abaje mu nyuma ya Apollinaire kabisa bisigura neza yuko muhora mwicara hasi mukaganira ku bijanye na new generation muri gospel cyane ndetse turatanguye no kugira ico tubikorako igihe mperukino narabonanye n'aba worship leaders batandukanye turiga ibintu bitandukanye turaganira ibintu bitandukanye n'ubu turiko turiyumvira kugira iyindi séance nibaza nko mu ndwiza canke iyikurikira bizovana n'ingene bariko barabitegura bayipanze ariko n'ikintu nibaza dutanguye gushiramo inguvu naco kabisa umuziki ugenda utera imbere umuziki ugenda uhinduka haguma haza beat shasha haguma haza ubundi buryo bushasha bw'umuziki ukuntu ugenda urakorwa mugabo ku bwanyu mwebwe birumvikana yuko bwa buryo bw'umuziki mwaduha kera still buracahari n'ubu unye hageze ko muririmba indirimbo yanyu shasha murumva yuko ni Dudu nyene tumenyereye kera Dudu nyene aduha umuziki umeze neza 100% mugabo new generation yagerageje guhindukira gatoya irahindukira ukuntu iduha umuziki utandukanye umuziki ugwa mumere nko muri sekira ukuntu ugezweho reka tubite uko wonye umuziki warateye imbere ku bwawe wewe as a legend uremeza neza yuko no muri gospel umuziki ugenda uratera imbere ugenda urahinduka muri gospel no nyene umuziki ugenda ujana n'ibihe je ndiko ndavyumvira sindabirabira ku muziki ndabirabira kuri intention yo uriko araririmba niyumvira uwo ariko araririmbira canke uwo ariko araserva kuko abartiste turatandukanye haba muri gospel canke muri secular dutandukanywe n'ikintu kimwe apana gospel canke secular sico kidutandukanya igitandukanya dutandukanya ni
est-ce que uri kuririmba ibikuryohera wewe cyangwa uri kuririmba ibiryohera abakumviriza niyo difference ihari kabisa. Nta yindi en fait nta yindi ushobora gutora ibijanye n'amastyle n'iki byose ibyo ntacu ibyo vraiment sinaza ko ari ikibazo uko je ndaririmba ragaton ndakoresha ragaton ndakoresha disco canke techno ndakoresha afrobeat mugabo uburyo je ndayikoresha kubera ndi conscient yaho izo ndirimbo zigiye ndafise ibintu byinshi mpinduramo kugira ngo aho zigiye zumvikane nk'izabo sico kimwe no uririmba indirimbo zihava zikora muri boîte canke zihava zikora mu kabare canke zihava zikora ku radio zifise papa si radio kabisa. Ibyo biratandukanye cyane jewe indirimbo ndirimba ndaziririmba kugira ngo zikoreshwe mu rusengero ora bari mu rusengero bafise indirimbo bafise ukuntu bashaka ko indirimbo zimera. Mama wanje niyumvira mama wanje atangiye kuririmba iyo ndirimbo aska arashobora kuyiririmba mama wanje siniyumvira wewe uzi usanzwe umuziki siniyumvira umu producer asanzwe siniyumvira Emery asanzwe ari mu keyboardist kuko uwo wari avance mugabo mama canke papa ni indirimbo ashobora kumva agacaririmba umwanya nico kintu ndaba sometimes canke n'indirimbo ashobora kumvira mufashije akumva kusanzwe n'imbere yuko ndazisohora je ndazumva fisa abantu bari clear ndungikira indirimbo ntaraja muri studio kugira ngo bambwira ico vyiyumvirako. Night Club yo bari mu matarget yawe indirimbo zawe ko zishikaye nta narimwe iraba target ariko ndasanga zagiye Muzakira gute? Neza cyane niba mu DJ muri boîte runaka avuze yumvise muri collection y'indirimbo afise ashobora gushiramo iyanje akumva beat zirajanye akumva yo vyihanganira akumva yo kwihanganira message tuvuga none je no bibuza kubera iki kabisa ega nuko Yesu dushaka kumugira umuntu atigeze abana n'abantu kandi Yesu yabana n'abatoza kori yabana n'abasambanyi yabana n'abicanyi yabambanywe n'ibisuma bibiri kuri twe twizera ko yabambwe ntabwo yari umuntu ari kure y'abantu kandi icyo nicyo cyari gikwiye dutandukanya n'abandi nuko dukwiye kuba hafi y'abantu cyane cyane abantu bibaza ko badasa natwe kuko Yesu yaje kugira ngo isi imumenye ntiyaje kugira ngo imwigigweyo mugabo ugasanga hari ukuntu twitwara gutuma bamwigigwayo kurusha kuza ahari kandi si byiza. Ikindi kintu nacyo bakunda guhagarara ku bijyanye na relax indirimbo yanditswe na Dudu indirimbo yanditswe na Pauline indirimbo yanditswe na Naka ziratandukanye n'indirimbo z'ubu ubonye ashaka kumva Yesu wanje n'umu superstar oja kushira mu ngorane ubonye relax urumva neza yuko ni relax nyene sinzi ko nozita yuko ari amajambo ari focus kubijanye n'isi gose hariyo difference ku bwanyu wewe as a legend kandi bisubiremo nk'umuntu amaze imyaka myinshi ari muri no muziki mugwanira ndetse n'umuziki wa gospel hano mu Burundi izi gospel izi relax uzumva gute iyi myandiko y'abartiste bamwe again ubwazo relax ubwazo nta ngorane zifise uko nguba ndabivuga ndabisubiramo urabo wibaza ngo ndikunda gukwepa ariko inyishu ni yaye nyene donc ninde uri kuraririmbira public yawe ninde urumva nico kibazo nyamukuru iyo public nishobora kudusitaza ikadutwara mu zindi nzira nimba public yiwe uwo ari kwaririmba gutyo ari abantu bashaka iyo langage akaba
yarahisemo gufata iyo nzira nta gituma numva no mucira urubanza. Okay. Urumva? Yeah. Nimba hari abantu 3, 4, 10, 20 bakunda kumva uko kuntu avuga bakumva umenga nivyo bokumviriza. None abo bantu babuze ivyo ucu bashira he? Urumva ntaba bafise ubaserva. Okay. Nice one. Sivyo? Ubundi ko ndagutaho. Ntaba bafise ubaserva. Like public ni shobora gutwara influencer na ni shobora kudutwara. No, twe urashobora guhitamo ku umuririmbyi wiryohera wewe. Mugabo maze ko umuririmbyi ashaka gufasha abandi canke guserva abandi. Habasigaye kutora jewe ngira mfashe bande. Uzuti je ngira mfashe abana bo kwibarabara. Hamugahitamo kuririmba indirimbo abana bo kwibarabara bashobora kwiyumvamo. Urumva umuntu diacre numu ancien wo muri église kanaka izo ndirimbo aca yumva umenga ntazishobotse. Sibyo? Byose bivana target. Bivana ninde uri kurakorera izo ndirimbo. Kabisa ubu ndagutahuye mugabo je indirimbo nkora ndazikorera ujya muntu agira arongora ruwanje mu gitondo dimanche. Ujya ndazikina keneye kubera nararongoye ruwanje nadahashye imisi myinshi cyane. Ikica keneye rero ndakizi iyo nandika rero mba mpagaze hagaze nkorera abantu baza kuza dimanche cyane gose. Abo bantu baza kuza dimanche ndazi exactement ikintu bashaka kumva kugira ngo ibyo baje kurondera babironke. Niyo mpamvu ntaririmbira radio, niyo mpamvu ntaba ku maradiyo. Iyo bashatse kuyivuza sawa, muga target yanje si radio. Ukuntu umenya ko indirimbo yaciyemo yanje suko ivuzwa ku radio cyane kuri televiziyo. Nuko nyuma y'indwi imwe canke zibiri ndayumva iriko iravuga mu mashengero. Niho menya ko indirimbo yagize gute? Ya hit yaciyemo. Urumva hit kuri Dudu niyo iciye muri church. Yes, nice one. Niyo abakristo nayikoreye batanguye kuyiririmba bakayakira neza. Bakayikoresha mu makurite yabo, mu masengesho, mu vyumba vy'amahombi n'iki byose. Ugasanga iyo ndirimbo isigaye ikoreshwa hagati mu zindi kantike. Naho niyo umenya ko indirimbo yaciyemo. Iciye ku radio igahitinga kuri televiziyo igahitinga kuri YouTube ariko ntishike mu ishengero je for money ni esheke cyane gose. Nkuko nabivuze mu nango je ndagufana. Je ndumufana wawe ahubwo nza kuva nganye wanshije ko n'agasinatsi. Nguma ndagusabe nabonye yuko kuri guitar respect nyinshi cyane. Hari indirimbo yawe nkunda gose, indirimbo yawe ifite muri playlist yanje, indirimbo mwakoranye na Apollinaire yitwa nabari twebwe. Ya ndirimbo ni guyanje gose. Iri mu ndirimbo je nkunda sana. Sinzi ko cishirizamo gusa gato. Ntabari ni hejuru. Ntabari twebwe mwami, ntabari twebwe Yesu, ari kw'izina ryawe data ishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami ntabari twebwe. Sansan verse yawe parti yawe kada guprofite mu byo tuvuga mu byo dukora Yesu tugomba guhabwa ishimwe tugushikaniye imitima nibyo dufise biguhe cubahiro wema nimwe rudende inganji yawe niyibihe byose ntabari twebwe mwami
n'abani twebwe Yesu ari kw'izina ryawe data rishigwe hejuru kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rwinshi udukunda mwami n'abari twebwe. Merci sana, merci. N'abari twebwe ariko izina ryawe rishigwe hejuru kubw'urukundo n'imbabazi zawe udukunda kubw'imbabazi n'urukundo byawe udukunda. Okay. Ikintu nshaka kumenya uri kumwe na family yawe muri salon mwese niya favorite song bakunda iwawe? Sometimes kera yari muri iyo minsi iheze yari Hosanna, 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 tushimire umwami. Ubu barahinduye playlist. Ubu barakuze hasigaye bari mu bindi ariko bakiri bato kabisa iyo ndirimbo barayitanze cyane. Kabisa indirimbo yawe ya mbere papa wawe yamenye arakunda sometimes akazana n'aririmbo. Mbega urukundo aho ndarubona simfise nuko nobivuga mbega iyo utaza nobaye uwande amashimwe yose akugarukeko. Indirimbo narayironkeye prix. Yayumvise ubwa mbere hanyuma abaza mu rusengero atabizi ko ari je nayanditse. Yayumvise mu rusengero atabizi ko ari je nayanditse. Yaza ngo indirimbo ni yahe baramubwira ko ari iwacu kuri eglise. Hama abaza ninde yanditse bati ni Dudu ati basi nakundi nari nespera ko ari undi muntu mugabo ko nari namaze kwivuga ko ngira tankange prix ntakundi araza niba cyitwara nuko naronse prix. Kabisa. Targets wari ufise muri carrière yiwawe ubona wamaze kwigerako? Dudu n'umuntu yifuza kugera he mu muziki wiwe wa gospel? Aho niho ntandukanye n'abandi artiste benshi. Umuziki si carrière. Okay. Umuziki si carrière kuri jewe. Carrière yanje ni bindi. Je ndumu sound engineer, ndumu consultant mu bya audio, ndumudandaji, nkora ibya business. Iyo ni carrière yanje ya buri munsi iyo ndi Nairobi. Kabisa. Ndumu businessman, nkora ibintu bitandukanye by'amadiri nyene atandukanye. Carrière, umuziki je kuri jewe ni ministry. Ni igikorwa c'Imana. Kuko ministry majambo make urumva igutwara amafaranga kenshi ntiyinjiza. Iyo nkoze ibyo nkora amafaranga nyakura mu byo nkora hanyuma nkayashira mu muziki. Umuziki ndawukorera iki? Ndawukora kugira ngo ukoreshwe muri church. Ntitugume turirimba za ndirimbo iminsi yose. Uko abantu baje gusenga basange bari kwaririmba za ndirimbo nyene. Akaba ari niyo mpamvu nari ninjiye muri business ya production kwari kugira ngo sindabikore je nyene. Shobore kubishoboza n'abandi benshi tubikorane turi benshi zibe nyinshi. Ntitugumwuma umuntu atanguye kwiyumvira indirimbo ari gukoresha mu gufasha abantu baje gusenga dimanche ntuzange donc tujya hano tuburashwa nyene kubera indirimbo ari nyinshi. Iyo ni objectif kabisa.
bamwe baragerageza kuvuga yuko umuziki wa gospel vuga si wa muziki wovuga ati reka tuje kuwudandaza hehe hariho abawudandaza hariho abawudandaza kandi si bibi niba ari cyo cyonyine kigutunze bikaba byarashobotse ko ubikora bikakubeshaho it's good urumva ntacyo bitwaye n'ukuri simbona ikintu na kimwe bitwaye ariko je personnellement umuziki byaranse ko ntunga kubera maybe nagutse kubera maybe I want more urumva mu muziki rero ntushobora kuronka mu muziki ntudukura mbona umenga ntukurikira rythme y'ibyo nshaka. Dudu, abantu benshi bakunda kurira bavuga yuko umuziki wo mu Burundi nta kanoti karimo. Nta kanoti karimo n'ibyo ariko nibaza kandi yuko ku bantu badesize cyangwa bashaka kuwukora nk'akazi nibaza ko mbere yuko ukora ikintu cyose ukwiye kubanza kuciga. Hano nta namwe twiga kuba umuziki, nta na hamwe twiga music industry ubitibukiramo gutyo, ahubwo turakaze, ahubwo twaramba twubahwe. Umuganga arigishwa, umwigisha yigisha abandi arigisha, ibintu byose nta kintu na kimwe winjiramo utize sofu umuziki. Hanyuma rero ugaca usanga umuntu wese abikora nk'uko abyumva, ariko aho hanze hari ni industry kandi abantu barayigishwa. Muri Kenya bariga umuziki, bariga industry y'umuziki. Muri Kenya bafite amategeko abakingira, abahama, igituma utabona ibintu by'amakonsere byinshi muri Kenya ni kubera amafaranga yabo bayakura mu bindi bintu umuziki utanga atari amakonsere. Hano menga ikintu kizoguha amafaranga ni konsere, ni show, ni tourne. No, abandi tourne hariya tourne zigugwa n'abandi bantu, zikogwa n'abandi bantu. Abartiste amafaranga Sauti Sol ironka ntiyakura mu mashow. Nakarorero mfashe publicité, ama streams, ama streams, ama representation, kuba umu brand ambassador canke kuba signed na record label ifite amafaranga. Ibyo nabyo urumva. So nibaza ko hariho gap nini cyane hagati y'aba musiciens dufise n'aba artistes dufise no kwigishwa, kandi ibyo nanje ndi victime wabyo. Nice one. Ni cyahe ikintu wishimira muri carrière yawe ko biri kose bishitse ukavuga ati ndahagaritse kuririmba gospel, ndahagaritse mwaninjire mu bundi buzima? Ni cyahe ikintu ushobora guhagarika? Ni cyahe ikintu wishimira muri carrière yawe you are proud of? Sinzi ko uravisita comment sections zanje. Uzofata akanya urabe comment sections zanje kuri YouTube n'ahandi hose. Ibintu abantu bandika ku ma comment yabo nibyo binsubiza muri studio. Niho honyine uronka feedback. Kandi si kuri YouTube gusa, ni ku ma social media yose. Urumva telefone yanje iri ahantu hose, iboneka ahantu hose, iri ku ma social media yanje yose. Abantu barafise access kuri jewe. Iyo rero ibambwira ico izo ndirimbo zabakoreye mu buzima bwabo, casubira muri studio. Ico kiransubizayo, kiratuma nsusubira gufata yandi mafaranga nkashiramo. Kubona ko hari ikintu uri kuramarira abantu atari muri church gusa mugabo n'abandi isi yose. Yes. Biramaze gushukandika indirimbo yo kurakora amosozi? Sinzi ko hari nimwe nandika ntari ko ndakora amosozi. Zose uburi ku ibifise emotion. Uyandika ifise emotion kandi nyinshi rega zigara gusohoka nyene je zaraheze narahejeje. Ubundi iyo ndiko nandika indirimbo ku isanzwe mba ndiko ndazandika ziva muri jewe ari zanje uwo mwanya. Hanyuma nkayibika kugira ngo ndabe uko ibandanya kugira
uburemere n'inyuma y'iminsi. Izirambye rero zikaguma zifise iyo efe nizo nshira hanze. Ziba zifise icyo zipfana nanje personnellement, simpfa kwandika jana kwiyumvira amajambo meza yojana iki suko nandika kabisa. Ni igiki Imana yahinduye mu buzima bwawe? Byinshi, ni byinshi, pana byinshi ni byose kandi nubikiriko yahinduye ko igendi apana yahinduye, ahubwo ibyigenda ihindura uko niyumvira, igenda ihindura uko mbona ibintu, igenda ihindura uko mbana n'abantu, igenda ihindura uko nkunda abantu, uko ndabitangira, igenda ihindura uko place ama valeur yanje n'ama priorité. Kubana n'Imana rega n'urugendo si ikintu kimwe canke bibiri. Kubana n'Imana n'urugendo, kujana nayo n'urugendo, mugani wa kidumu ngo tuzofata urugendo twigire kabisa. So ndibaza yuko nagize ibihe byiza ndi kumwe nawe, ndiko ndiga ndacariko ndiga nkuko wabivuze. N'urugendo kandi ndizana neza yuko turifuza kubona impinduka nini ya gose mu muziki wacu. Kubwanyu mwebwe nko kurangiza neza kino kiyago cacu, umuziki wa gospel kubwanyu ubona wogera ku yindi next level nk'ukundi ibindi bihugu bikora. Ubundi twe tubona ibihugu vya Kenya canke muri Tanzania canke mu Rwanda, East Africa, gospel music is to the next level. Abarinzi ba gospel urabona yuko barahabwa agaciro muri industry yabo. Kubwanyu mwebwe as a legend hakogwa iki, haba iki kugira natwebwe ejo n'ijya ejo tuzovuge yuko umuziki wa gospel umaze gutera intambwe nini ya gose? Ni quantity na quality. Quantity, quality. Quantity, quality. Quantité, qualité, foko ibintu biba byiza kandi bikaba byinshi kabisa. Bikaba byinshi rero. Ikibazo nyamukuru dufise nuko ibintu byacu by'umuziki bikiri kuri level individuel. Nibaza ko umuntu yarakwiye kubanza kwiga uko babikora, ushaka kubikora mu buryo buri serieux yarakwiye kubanza kubyiga, akabyigishwa. Ubu internet irigisha ibintu byinshi. Hanyuma rero kuvaho tukabikora ari byinshi kandi ari byiza. Nitwabikora ari byinshi kandi ari byiza, leta izotubibone yuko ico kintu ari activité ikorwa n'abantu benshi, hanyuma kandi ishobora kubizana revenue. Aho siniko ndavuga gospel gusa, ndiko ndavuga umuziki en general. Niko nibaza. Hanyuma rero ikintu kitanguye kumera kikagwira, usanga leta yakigiyemo, ugasanga yagiciriye imihora, yagize gute. Hanyuma rero nico kibigira industry. Mu nyuma rero maybe nka ministère ya jeunesse ugasanga yashizemo canke yaronse partenaire bazana voilà. Donc mugabe ifoko bitangurana na quality na quantity. Kora ikintu ciza kandi ugikore kenshi fréquemment. Niye favorite group iwawe nga muri gospel mu Burundi? Group y'abaririmbi? Sinzi bro. Na n'umufana gufana c'est trop dire. Muganda afite indirimbo urumva imwe canke zibiri ngenda ntora. Tubwire basi zibiri top 2 wawe. Bon hariho nk'ijya gurukwavuga group y'abantu ya gospel ya hano mu Burundi, apana umu artiste w'igiti ciwe. Apana umu artiste w'igiti ciwe. Okay. Abo nzi kugeza ubu menyereye kumva ni Victorious. Okay. Hamwe na Redemption. Na Redemption Voice. Izo nizo groupe zibiri numva kenshi. Hanyuma hari indirimbo nkunda y'aba Redemption yitwa
oyasha ntinjana imigambi oye ni ikijene ije ni abajene bangana namwe je yani y'abasore ije ni abasore ahubwo hari kandi karabe kandi ngo kandi nkunda cyane no muhira tukaririmba kenshi yangiriye neza ngena nabwifise iyo kabisa iranyura vraiment iranyura reka mvuge ya Victoria Steam nayo nibavuga ati ngo oya n'uwambajije zibiri Victoria Steam hari numva amazina arangora gufata ivuga Omega ni kwizigirwa oya niyo nyene nayo nyene iri mu ma playlist ukunda gose iyo nyene habaye nk'aka anniversaire muhira turagashiramo turagaceza mfise abasore rega mfise abantu bakino gihe nyene bo muri new generation nyene ndagushimire cyane Dudu nize nungutse naryoye ku mwanya wanyu washoka kuduha mugabo turi mu buzima tuko duca mu bintu byinshi bitandukanye bijanye n'ubuzima bivanye na experience nini cyangwa no office y'ubuzima nibwo yabutumwa dusigira abantu bakora gukurikirana aba fans bawe ku buryo wamana azovuga ati kino kintu nacize mu kiganiro cya Boss hamwe na Dudu umuntu cyangwa umu artist cyangwa umuntu ari wese umuntu turi outside y'akazi k'umuziki mugabo mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nibaze yuko ikintu umuntu akwiye kwiga cihuta no kumenya ingene akoresha umwanya amafaranga woyaronka ukayaronka abagenzi barondera ukabaronka umwanya nico kintu conyene udashobora gusura kuronka cakujanye ntikigaruka naho wosubira kuronka umwanya wo gukora cakini ntufise wa wundi umwanya umeze nk'ubuzima rero kwiga gukoresha umwanya wacu ugakora ibyo ubwiza gukora mu mwanya ubwiza kubikora jewe nico kintu ndiko ndimenyereza giti cyane shatse kuvuga ko caba cigisha abantu benshi kurusha abo ariko je nico kintu ndiko ndimenyereza gukora na mpamvu yo gutumwanya ifo kubika umwanya wawe ukaraba how we investisa ibyo we investisamo kuko muri uwo mwanya nyene niho ushobora kuronka amafaranga niho ushobora kuronka abagenzi niho ushobora kuronka amaproje niho ushobora udafise umwanya nta ufise kandi urabona umwanya uri kura duherana umwanya ugenda uduherana jewe ndabona ko umwanya umperana nkawe maybe urashari mu mutoyi umwanya uri kuragenda voilà yakumumuriza niba rero byumva ko umwanya ukuragenda n'ukuri kuragenda numva rero cyane ukamenya ibiri prioritaire bwa mbere n'ibiri prioritaire bwa kabiri cyangwa gatatu nice one. Very important. Reka tujye mu gice cya kabiri cy'iganiro cyacu uri lisanse kwishura TikTok na mpamvu yo kwiyumvira ibintu byinshi wishura TikTok faster tu. Okay. Okay, ikibazo cya mbere ni hot seat. Ikibazo cya mbere ni ndakeneye mbwira alphabet ari mu izina ryawe ni y'ukuri. N I ni nombre ngana gute? 7. None kumenya kugira utuntu twa ni wait. Yes, kibazo cya kabiri nabivuze mu ntango mugabo reka ndayikubaze kandi indirimbo yawe ya mbere yagiye kuri YouTube byari International nibuka ariko natangaye kumva wakivuze hari le 9 avril mu mwaka wa 2012. Kibazo cya gatatu ndakeneye mbwire nizahe ufungurwa ukumbura gose uri mu Burundi. Uburobe? Uburobe n'inyama zitagira isosi. N'inyama zitagira isosi. Hamwe nirengarenga. Si ubona urashitse mu Burundi kabisa. Hari isosi ngura zimwe zirabura. Ni kandi ziri ngaha gusa. Okay. N'uburobe
ama epinari canke ibyatsi byose. Nice one. Ikibazo ca nyuma arico ca gatatu, indirimbo ya Pauline ukunda gose uducishirizemo ngaho direct straight. Wait. Ndayizi. Namantangara. Iyo nkubonye sangurengeye ko bambwiye kandi ijwi ryawe iyo narayimba kuva kera indutira amajwi yose n'amanumva ibyo ukora byose n'ukuri kuko ubikora mu rukundo ibyo uvuga byose n'ukuri kuko ubivuga mu rukundo. Faut que dufata agafoto kugira ngo nazone ko ufise video yose? Video ndayifise. Ikibazo ca nyuma ca gatanu nifuza kukubaza ni ikibazo kijanye nawe nyene. Bishitse ikintu wishimira gose, ikintu ukunda gose ku mubiri wawe. Ku mubiri wanje? Ku mubiri ubwanwa bwanjye. Urakunda style y'ubwanwa bwawe? Uramaze kubona nza umwanda bukorako? Nuko nyene? Ndakunda ingene bwicaye ku fresh sana. Yego. Merci sana Dudu. Mugabo itwarangiza kandi kino kiyago cacu utatubwiye aka verset biblique kamwe gusa umuntu yogenda akamedita basi. Ukundishe uhoraho umutima wawe wose, ibyumviro byawe byose, ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose, hanyuma ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ico kintu rero kirakunda kutugora, ukunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Exactly. Ni intambara nanje ngwana ariko ntikibuza ko ari ikintu tuguza gukora. Uragerageza mugabo kubi? Aho rero niho hari itandukanye. Ntiduhamagariwe kugerageza. Duhamagariwe kureka Imana ikaduhindura hama tukabikora biva muri nature yacu kabisa. Intambara rero ihari si yo kugerageza kubikora, intambara ihari niyo kwemera guhinduka wewe kabisa. Nakubwiye kare uhinduye uko wiyumviye ukaronka iyindi information nguma mvuga nico ijambo ry'Imana rivuga, ukacizera ukacemera ukagendera muri ico. Iyo utanguye kumvira hari nature shasha itangura kuza muri wewe. Nice one. Hama rero ukabikora naturellement. Ko ngaho uri kurakora iganiro nturi kuragerageza. Ukuntu numvise uteremuka biya bintu byo mu ntanga. Ngo pa. Bana je numvise utari kuragerageza vraiment. Nonye muri studio rumva ko nobici. Kabisa. Ngaho bisaba ko ngona gospel ugana uri muhira turayumviriza. Oya hari genshishamo nkumbi none bajyana kubwiye karugira ngo ndabazi kubera bavuga gusa ndabazi kubera turirimbo twabo muranumviriza kabisa cyane gose. Ndagushimira wa dukurikiranye du début à la fin, ndizera ko wagize ibe bimeze fresh sana Erika Boss for real hamwe na Dudu Niyukuri. Naryohewe nawe, ndizera ko waryohewe, ndizera ko wize, ndizera ko wungutse ibintu byinshi. Dudu wambwiye kare ko urukurikirana hangout mugabo muri no mwanya ifuko kunyemeza ko hangout yikurikirana. Hangout ya mihera gute? Oya ukihera ntavyo nzi ariko narabonye mwakoranye na David. Ukihera razonze na Rasco. Warabonye ukuntu yaheze basi? Oya. Numvirije ibyo Rasco yavuze. So ndagufashe gitari ugishire ngaha hanye ko hangout ukuntu hera n'ibintu bikomeye cyane. Bifise point mu nyinshi cyane. Hero duhera kuri rya kamera ya heri yanyu. Cyo tugira gatatu pop cyo tuvuga hangout. Uri ready?
turagiye 1 2 3 Pop, 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 hang out. tuza ngahange kuri pop pop Pop, 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 hang out. turangiza hari hange Pop, 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 hang out. tugira hala 5